busy. Umanisha gusura kubona kandi. Urusika byibushe cyane. Reka mino minsi gusa ni kubera ngomba afisa akaneza neza kuba nyine n'umwana yanjye. Tumesaje nyandikira kuma. Vrai. Kuma gusa numva nishimiye kuba hafi vraiment kuko no mwanya gusa ni surprise. Mande ndagutaba. No, ivyo ntibiba. Ushobora gufata ingingo mwenyene kubera iki? Kubera ije mitigeze mu mijambo. Kubisanzwe nuko bimeze. No, abakozi bakandi ko bimeze. Hadi tuzo gufata ingingo. Imagine ndavyemeye. Mugani rero je n'ubu sinzoshobora. Gusa ntacu yica ubwoba umukobwa meze nubwo umviriza navyemeye wowe urazi nkuko ntushaka kuja kwiga ivyaha mukora birenze ivyo atani igihumbi bibinjiriza nawe nashigira ivyirengagiza hawe nawe rero ico sinicaha guhana umunyavyaha kuko ntari caho reka rero ndakubwira kare kwa mwana basanze mfise ikivyimba mu nda ikivyimba mu nda rero aho bigoreye ico kivyimba bambwiye ko gishobora kuvamwo ahubwo ni na kanseri bimwe bita ngo kanseri sinzi kuyizi mama ushatse kuva yuko urwaye kanseri jewe abaganga bambwiye ati mukecu uko bigenda kose genda wegeranya amafaranga uri buvurirwa mu bihugu vyo hanze ahantu uri indege mwana jewe sinzokira ariko mwananje mwananje ariko mwananje Vera bravo ngaho irikosa uko duno munsi urisubiriye nudusubire no kumpamagara mu bana biwawe misi yose ugenda uyorora abo yorora uzana ngo kenenda bafasha ivyo cyeno bivamo nama nagufashije byaraheze waransohoye byaraheze ubu nawe hageze aho wigwana ko tukagwana n'umuryango w'iwacu ngapana kuzura yorora impfuvyi n'abapfakazi bose abantu babuze n'abagwaye amacinya babyimbye amatama ngukeneye ko ndabavuza jewe nivyo je no biva mu guta ntuzusubira n'undi munsi ndagusabye ndakwinginza ndakumira amaso umviriza ndakubwira ikintu kimwe